ntikibura kuko après cela bimaze kugishika kuri etape hari abantu bantelefone benshi barambwira shutera urafise experience muri ivyo bintu je nari kugira mariage muri décembre urukundo rwahagaze ubundi ati nanje kumva ko umuntu yarakumariye kumva icyo yarakumariye kandi kumva ko umuntu aguhemukiye kirababaza de plus ego Sali la famille ndabaramukije cyane nizere ko mumeze neza abakunzi ba Sande Umoja TV abakunzi ba bimano zo mu gihugu cyacu cy'u Burundi abakunzi bacu mwese muri rusange ndabashimira uburyo mudukurikirana buri munsi kandi ndashimira buri muntu wese afashe akakanya kugira ngo arabe kino kiganiro kaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndanabibutsa yuko indirimbo yanje amatsiko yarasohotse mushobora kuja kwiraba kuri channel yanje ya YouTube wandika Arvera Muhimbare hama ukaraba ivyiza n'impano Imana itanga ndi kumwe n'abatumire murababona ngaha sinzi ko twobita ngo Romeo et Juliette sinzi akazina ariko akazina nza kuva nganda gatoya gasirno twejeje ikiganiro ngoma ndabakire nk'abatumire bacu nibwo bwa mbere tubakiye kuri Sande Umoja TV ndakwinginze nutaraba kino kiganiro uno musi ngoma ndabahe ikigwa cy'urukundo umuntu wese yifuza kumenya kuronka experience mu rukundo yifuza kugira ikintu yiga ku rukundo arashobora gukurikirana kino kiganiro ndabizi ko muraza guhakura byinshi kaze cyane ndakuramukije murakoze cyane Sande Umoja TV turishimye kubana namwe mu kiganiro ciza kandi ndaramukije nakora dukurikirana aho bari hose mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu tubabwira ko tubakunda kandi tubanezerewe kubana namwe mwarahezagewe cyane uyu bamwita Shutella uyu nawe bakamwita Stine amahoro ego urameze neza ego turashima reka ndagusaba ndamukirize abakunzi ba Sande Umoja TV gire nakajambo bambwireye turabakije cyane abakunzi ba Sande Umoja TV tubabwira ko tubakunda kandi no mustratewe iteka ridasanzwe ryo kuba batumire kuri no televiziyo ego murahawe ikaze mwisange kandi nshimiye Imana ko uje kuri no televiziyo no munsi ufisa kamwemwe utwenga neza ya ego impamvu imwe mu mpamvu nyinshi zo baziriko ziratuma utwenga muri kino gitondo yo bari nkeya impamvu imwe nuko Imana yampaye kuramuka amahoro ntabwo ngwaye meze neza Jambo gimana ivuga ngo ngwino umusohora we yaduhaye ngo tubunezererwemo rero ni kado Imana impaye ndageza kunezeko nindi mpamvu mu mpamvu utavuze nuko uno munsi wicaranye na Shutella kandi mukaba muri amahoro ya ego nicyo cyose kirimwo maze igihe kinini Shutella ndakuraba urabizi iyo umuntu mubonye rimwe cyangwa kabiri uramubona ukamenya ko ateye nubwo atamana ashobora kumenya umuntu byagoye uri umuntu ukunda gucisha amajambo make kandi utekereje cyane bitegwa n'iki misanzu umutuzo canke kuvuga make ni kamera mu biro yanje niko mbayeho hama kindi naco mu kuvuga make bimpa kwiyumvira cyane gusumba kuvuga kuko uyu muntu avuga ari décharge mugabo ntashaka kwirestaurant afata akanya kezo kwiyumvira no kwimvira ibyo bitunganya no gupanga ibintu vyiza muri kazoza rero mu kuvuga make kwanje no kudasaragurika bimpa gutunganya ibintu vyanje neza ku rutonde kano kanya je umuntu w'imvuzi ndi radio munwa nkunda kuvuga amajambo menshi nike kintu woba wumva unsumbije we umuntu utuje uvuga amajambo make oya sinovuga ndagusumbije umuntu wese afise uko remwe kandi cyaremwe cyose bagifise agaciro imbere y'Imana kandi kuba uvuga amajambo menshi byaguhaye kuba umujournaliste gushikana urumva ko kira kintu cyose kirafise akamaro kuri buri muntu wese selo nuko yumva akwiye kubaho mu buzima bwiwe kandi kuvuga kwawe benshi barabikunda nanje kunuma kwanje bamwe barabikunda abantu dutunzwe n'umuntu atumenyane uwa mbere nejewe impamvu natumiye bano bantu rero siyindi muri amazi imisi mubona hari ababibonye hari n'abatabibonye ariko no musi ngomba nakire bano bantu nk'abantu nkaho nta kintu na kimwe migeze mubona kuri réseaux sociaux ndabaganirize nk'aho ari bwa mbere ndabakire kuri Sande Umoja TV mwarababonye bavugwa byinshi havugwa amajambo menshi nanje narabibonye ndavuga nti reka ndabatumire ndabaganirize aho ari byararangiye ariko bafite experience bakuye muri biriya bintu nivyo ngira ngo tuganire ndahera kuri Stella kuko niwe muntu natanguye kumenyera ko ibintu byabaye navyo sibindi ni inkuru y'urukundo ishobora kubigeze nko kuri episode finale urumva arabayo episode ya mbere episode ya kabiri episode ya gatatu ya kane ya gatanu noneho tugeze kuri episode finale nukuvuga ngo filme yarangiye ariko si filme ku komtele abantu benshi barabifashe nka showbiz bijya byabaye Stella ndakubaza ikabazo kamwe bwa mbere ubona post ya
Shutella apostinga avuga yuko ivy'urukundo rwanyu bitagihari wavyakiriye gute? Bona avuga yuko sinavyakiriye neza ni ikintu cyamvunye umutima gose. Umunsi yabipostinga wari witeze yuko ico kintu kidahari mutagikundana cyangwa vyaragutunguye nawe? Bon kubera ko vyari ibintu vyari bimaze igihe maze kubona post umvaho vyaciye bibi ibintu biri pure biri grave vyangoye kwihanganira kuri no babwiye atagira urukundo nibanga rikomeye ikintu cyoroshe. Yego Stella nk'umuntu umaze gukundana n'umuntu kandi mukaba mumaze igihe kinini mukundana urukundo worutangamo insobanuro nyabaki insobanuro y'urukundo wewe wovuga bimeze gute? Bisanzwe urukundo nibanga rikomeye hajya umuntu iyo umaze gukundana n'umuntu umwanya munini kandi mukaba mumaze kugeraho mushitse ntiba vyoroshe kwakira kumva ko umuntu mwatandukana kuko hari abo bawarirengagije benshi haraba barakuvuze ati uwo muntu ntimukwiranye cyangwa umuntu ntimuberanye donc ivyo byose ukavyihanganira rero ivyo uvyibutse ugaca wiyumvira ko uwo muntu bihagaze cyangwa kwiyumvira mbe abantu bantwenga bigiye kugenda gute mbe abantu bamvuga nabi bigiye kugenda gute donc tangwa kwiyumvira ibintu byinshi mu mutwe gatangwa gucangana ikigo umwanya wanje natakaje gashitangwa kwiyumvira ngo yo wa mungu yigera kontraga nk'ubuyo ndamwemerera natangwa kuza ibintu byinshi bivanye n'ukuntu uba wamaze gutakaza umutwe. Mu majambo make watakaje umutwe kubera ko wiyumvira ibintu waba waratakaje kuri Shutella atari kubera ko kumuhomba cyane byoba navyo vyari bikubabaje? Bo guhomba umuntu en personne si donc urashaka kumuhomba kuko n'umuntu arapfa umuntu akamuheba mugabo kumva ko umuntu yarakumariye kumva icyo yarakumariye kandi kumva ko umuntu aguhemukiye kirababaza de plus. Ego zandabaza murabona ko turi kumwe n'abantu babiri. Shutella kugira ngo ufate umwanzuro n'umwanzuro ukomeye cyane buya gufata umuntu mwatanguranye umunsi wa mbere kwanza uresha Stella ukamubwira ko mukunda wabivuze gute wabitanguye ngwiki byagenze gute? Bon muri make je nta mu ex mfise vya kweli nta mu ex mfise bon jewe nkiri moto nakore donc kuva muri kamera yanje kuva nkiri umwana nakunze gukorera Imana cyane gusumba kuja mu vy'iwanje jewe kugira ngo ndamukunde vyari byaragoranye cyane kuko nabo twakorana barambwira none ntuzokundana wewe vipi baguje nkuvumenga ntiharagira ko nkundana nkuvumenga siniba muko nyene ngiye gutakaza umwanya ko ndankambye nkamuzima ndanka gutakaza umwanya kandi ndanka gutandukana n'umuntu ko nyene kenshi namahura n'ingorane zuko usanga abantu benshi bandeseva mu buzima nta tureke byo gukundana ibintu bisanzwe birangura gutakaza umuntu twamaze kuba inshuti rero mbaje ati ni gute byo kugendegeye gute cyane cyane yo kutari bukunde n'umuntu ngize amatsiko gusumba inkuru yanje ratwengeje ko ni nk'intahe mbo umunsi wa mbere Stella sinavuga ko twamubwira tumenyane byaciye ku muhungu yitwa Ismail Geranzi yaramaze kumenya nk'umustar enzwi bakora vuga amateka Shutella kibari ku ishuri na Stella bigabo bigana Shutella ramuje arimba neza kwa bintu nk'ivyo n'umustar nta bantu bamusumbya mu Burundi iki bintu nk'ivyo rero Parable ashaka kumbona mugabo byo ukunda bitari birimo hama Imana yacu iradufasha umunsi umwe turahura abantu muri publique yabo mu Gihosha kwiga mu Gihosha hariya mu shuri mu Gihosha ya secondaire ndajayo premier jour ndirimvye racitangwa arabatushe hama acansaba kuba muri band iwacu amaze kuba muri band narambwiye ko bidakunda nombre yakwiye donc twakira abantu 12 bidakunda gushaka abandi kwa bintu nk'ivyo mugabo baguma abandanya agobera wa mugenzi wiwe yashaka umusufashe tugende gutembera muri kandi media band yaramaze kuza ridondora avuga icifuzo cyo ko urazi ko umuntu ntabari wenyene birashika ikindi gihe rero turafata ingingo yo kumushira muri band mugabo kuba muri band turabana uko nyene kuva ico gihe Parable birashika ikintu bakunda mukunze rero kumukunda kwanje rero byaciye kure ari ntambara ni cyane kuko ku rushengero nasenga baranyizera byo kunda ntibavuga ati Shutella nashobora kubijana abantu benshi barambwira ati ya Shutella kuko kugwesha urakunda kuncokoza naradigwa cyane ukuntu bwa mbere wiyumva mu mutima wawe ko umutima utera ku mwana w'umukobwa uri kuratera hari mu hantu uri kuratera wari wiyumva gute? Narajugumiye cyane kuko ni ikintu kigoye kwakira mugo ndikaza cyo genda ko namusabye umwanya naramubeshe naramwandikiye ati nshaka ikintu waramaze amajoro ngaho udasinzira oya mbo sinuvuga ngo amajoro ngena sinzira kuko je ikintu cyambere nkora mu buzima ndimvira cyane ndamedita gose gusumba
gushira mu ngiro kuko nshira mu ngiro kunamaze kwexecta mu vyumviro rero uko navyumvira cyane uko nabona strategy nokoresha kugira ngo ndamushikire cyo naramubesha ngo ati ndagukeneye ikintu ushaka ntorere kwa naka ngo ndakubwire tubonanye bwa mbere telefone cyamba ndamucokoza ku telefone vuye mu telefone yabwo yaraya bwari bwa bundi bwa lewo bwa tuchat ndaza abantu bakurije tuchat bacabumva ko navyo byankoreyeko hama hari muri ca gihe twari tucactive bado hari berite y'amajana 6 smart arakano ka tuchat bandika ku buntu kakompoza ka code kacimza mandikana message ku buntu turaganira buke message ntitwayibura myaka turiga cyane duheze mbangwa twabura ka message nyuma ndabashaka tubona ni live ndakubwira ikintu mfasha kubwira ndagenda ukimubwira we anako umuntu atazi kudiraga ryo mbere agiye kudiraga umuntu namubwiye amajambo atarenga 3 ndavyibuka 3 Imana yo cabona mbwira nyine wabivuze uraba hasi ukamura ni nyene uravyumva ryo mbere umva nabanye abagenzi banje ku ma formation shitira ntuze gutinya ntuze kugira Nukuvuga ngo mwarinze gukora inama babe ati jewe ngiye kuresha vraiment. Ndavuga ati je nje gushobora mumfashe bizagenda gute. Ntuze gute ngende umugabo nyene mugabo duhuye umutima uragonga. Mugabo navuze amajambo 3 ndibuka ko yari juste haruguru ku mashuri mu Gihosha. Kuko babone mu Gihosha hariya. Ndamubwira ndagukunda. Nshaka ko dukundana. Birashoboka. Ndihorera. Reka ndakubwiza ukuri Shutella tutarabandanya arabakobwa benshi muri kino gihe ubareheje nkuko yo cegenda gututsa agashata. Je kwa nabisengeye. Ntabwo banari mfise kandi avuga ati biza kuba vyose n'ubugombe bw'Imana. Naye murundi ntiyantutse naye vyaramutungiye ko nabone yaranyemera. Kuvuga ngo wagiye ku ahantu wari wasanze warasasiye ugenda gusa wongereza kugira ngo utere intambwe ya mbere hanyuma kurikire. Ahubwo je bari batangiye kunsasira indava kera kuko abagenzi be n'abagwa bamvuga mu ishuri akace mbona nje unashane cyane ko abakobwa bakunda gukundana n'abahungu b'ivyamamarego. Bon, je novuga yuko nabanje batushe cyane n'ikintu cyari kiri muri we kukuntu bavuga ko ari umunari asimano mugabo nkakunda cyane umutima yarafise wo gukora je mu bisanzwe ndakunda umuntu ndakunda umuntu asevize ndakunda umuntu afite umuhate wo gukora ibintu cyamba interest kuko nandicyo gihe nari numva shaka kumenya kuririmba rero je naramusavye nko abivuze nje muri band waranyankira mugaje kwa narifise umuhate naje ku nguvu kandi naje atabizi ndakora nta nubwo twari tuzinanye mugabo urumva rero mu nyuma bica bibamo nyene arandraga mugabo nibuka yuko sinashose ndavyakira uko nyene ko aravuga ati undiraze bigenze gute bon sinabitahura ko aravuga ati wo nabubona nyene nk'umuntu abantu bose urumva baguma bavuga ngo no mwigisha navuga ati menga none andiraze bigenze gute bivuye kuki bene nambaje ibibazo byinshi wankunze ryari wankundi iki ko aramva umenga sindi ko ndabitahura mugandi buka yuko uwo musi vraiment yaraje ari décider vraiment mugaranje rero kugira nyene histoire here cyadamubwira ngo ndavyemeye uwavyemeye wumva uvyemeye cyangwa ko ari kugira ngo mwifuze donc nabigize nyene navuze ngo ndavyemeye ko ari kugira nyene icyo kibanza ndakivemo ariko tutabeshanye n'umusore mwiza nawe waramuraba ukumvura mwifuje umwanya urumva sinari ko ndabitahura ni bya bindi umuntu akubwira ibintu ntubitahure canke ntubiha agaciro kubera ko utari kora urumva impamvu mwese mwari mufise amasoni akabazo ka mbere mugishika muhira ninde muntu yatangiye kwandikira message wowe ni wenyene yatangiye yakwandika ka message kavuga ngo washitse neza Nashirambwira ego nashitse neza ngo ndaryohewe cyane ngo kunyisha wampaye Shutella vyagutwaye igihe kingana gute kugira ngo wite STINE sheri yaranyishuye aho nyene ubwo kugira ngo bije mu ngiro yagiye gusenga Imana ndibuka akakunda kumbwira ati je naragusengeye cyane biriko biratuba ko vyose sinibaze yuko bizontuma ntashobora kubana nawe je sinumva ko nokunda n'undi muhungu kuko wari Imana nyeretse kuri wewe je kugira ngo twe mu rukundo neza na neza yabubwiye ati kinaravyeme kugira ngo mve muri ico kibanza ko nabone yarumva atameze neza le fait ko yakumva buremere yumva mu mutima w'uburemere anyakirana muri we bwari burenze yarumva ko ntoshobora no kumudiraga bivanye n'ingene yanyumva hanze mugabo kugira ngo akonfirme neza na neza cyo twameza 5 wacamwe naratuye ico gihe reka rasenga ndambwira ati ndabivuyemo
acambira ngo akajambo nibuka yambwiye ati birakunaniye kwihangana ngo bandanya wihangana nzo kwishura cyo twari muhira n'abagenzi nacara telefone ari ku mugora ngo janze ngo uva muri abantu ngo janze ndakubwira ndivyo ntagomba mbwira nibiki na telefone nditaba telefone acambira ngo ndagukunda aca ninjira mu nzu nkumbinduru abije barambye ati nibikiba kora nyine umunezero ndabatembera nyemerera bon cyo gihe navyakiriye neza kuko nari numva ko mfise vide kene kuba rempli n'undi muntu acara yuzuriza umutima wanje uca batusha cyangwa babirije kumukurikirana no kumufasha bw'iterambere giwe byende mutima we wakunda bimasha kuba mu kuva kera kiri muto ndabumenya ndumva ko nkwiye kumushigikira citwana yari mu buzima gushika twe tugeze ubu rero byari bigeze aho satana agomba kuduciranishamo uyu ni umusore yakunze akunda umukobwa bari bamaranye imyaka 6 bakundana kamwe rimwe mu majambo namwumvanye Shoutella mu kiganiro yakoranye na Isaac mwarimu maze iminsi mubona imvururu bavuga ko bahebanye Stine aragenda aravuga ati byatanguye kuri réseaux sociaux reka tubirangirize kuri réseaux sociaux abantu menshi barabonye ibiganiro bagiye barakora nanje mu biganiro nabonye naratunguwe cyane kandi Stella naramurakariye ndakubwiza ukuri imbere ya kamera impamvu nakurakariye si yihe naravuga ariko umukobwa muzima afise ubwenge ashobora kugenda kuri réseaux sociaux akaririra umwana w'umuntu ninjya mu gimana rivuga ngo ntimukizigire umwana w'umuntu kubera ko aravumwe ariko hamwe mu ruhande rumwe umuntu ariko arakumviriza ibyo wavuga biratahuriza ariko hari bamwe batagutahura bavuga ati n'umukozi w'Imana ubu kano kanya abapastori bose baraye bagwanye n'abagore babo cyangwa abaririmbyi bose bahebwe n'abantu bose tuzoze turaja kuri réseaux sociaux kuririrako akabazo kanje ngomba kukubaza naka waragiye kuri réseaux sociaux uravuga ngo niho vyatangureka tubirangirizeho nuwuhe mumaro wabonye uko umuntu akoresha réseaux sociaux kugira ngo akemure ibibazo vyiwe bafise bose icyo kibazo abantu baguma bakimbaza cyane ariko novuga yuko ige nikayashitse ni nkuko hari ibindi bihora bimba ko mu buzima bitahora bijya kuri réseaux sociaux hari gihe si vyose donc bige nivyabaye bimwe mu bihora bimbako ngani bisigura ko ibintu byose cyo kuri réseaux sociaux no kiya nikayabaye kuko bon yabishize kuri statut bivanye n'ukuntu urukundo rwari ruzwi cyane hama ndabisanga nanje ku ma réseaux sociaux hama abantu abajournaliste atangwa kontondera kuko urumva muri ico gihe nari natakaje conscience niko novuga nisanga urumva ibintu byamaze kujya ku ma réseaux sociaux d'une part yarabaye erreur de l'autre part naho novuga ati ko byarinze biba hari ico byafashije kuko hari n'abantu bari muri kankige yiwanje bashoboye kunyandikira turaganira novuga yuko bivaye n'izo nagenda hura nazo abo twage turaganira hari abo byafashije mu kundemesha mu kunganiriza mu kumbwira ko nabo biriya na biriya kuko urumva ntiyari kayoroshe rero novuga yuko ntibisigura ko byose tubigiriza kujya ku ma réseaux sociaux donc igihe nikayashitse kandi nkuko ikindi gihe itazosubira gushika ni nkuko mu majambo make ubiravye byari byiza cyangwa wakoze amakosa bon kote imwe yarabaye ikosa yindi kote naho novuga ko itabaye ikosa cyane bivanye nuko hariho amatemonyage y'abantu hari n'abandi bantu ariko arafashwa n'iyi nkuru iri kwibatera kwizera nabo ati reka twizere natwe Imana izo bikora nimba yarabikoze kuri bage natwe izo bikora dore trepa naho harabaye ikosa kuko urumva harabo bitashimishije novuga yuko si byiza ko hagira abantu basitara kubwikira umuntu abakoze byiza ahubwo ko dukora ikigisha gusomba ego ndabizi ko abavyeyi babo barabibonye umunsi babimenya bavyakiriye gute abavyeyi banje barabimenye barabibonye bo barantahuye niko ko papa namajabo menshi yambwiye yarantahuye yavuze ati ndabizi ko urukundo rubabaza ni wihangane mugabo ntivyari bikwiriye kujya kuri réseaux sociaux ndamubwiye ati no kuri papa urumva byashitse impamvu abavyeyi narumvise ko abavyeyi banyu bari bazi ko mukundana na Shoutella kubera iki wahisemo kuja kuri réseaux sociaux cyane gusumba kuja kubwira abavyeyi bagashikira Shoutella bakaganira mukabirangira bon igihari hariho kote y'abavyeyi ba Shoutella baravuze nabo nyene baragize icyo babivugako abiwanje urumva nabantu ibintu nk'ivyo umva batakunda kuvyinjiramo cyane avuga ati mwana aho mwafataniye urumva ni muganire hama muheze rero novuga yuko kuri kote y'abavyeyi ntitwari kubibinjizamo cyane bivanye no ko
bitari bibaraba cyane gose mugabo baravyinjiyemwo kugira ngo bishobore no kurangira. Akabazo kanje, ese wewe na Shutella mwo bamwizera na vy'ukuri nk'abantu bari mu rukundo? Ya ego Igihe biriya vyaba mwari mwizerana? kiye gihe ibintu vyaba novuga yuko urumva ko hari hamaze kuba Dukuyeho ivyari bimaze kuba mwari mwizerana? ego Akabazo kanje naka rero, gute umuntu mushobora kuba mwizerana mukundana ashobora kuba yaguhamagaye kuri telefone akakubura akibaza yuko wagiye mu bindi bintu ntiyibaze yuko ari kubera ko ushobora kuba utari hafi ya telefone? Ka kabiri yakubonye uvuye mu hoteli arakwizera akumbonyizera jewe sohokanye n'umuntu ntushoka wibaza ngo tuvuye mu bintu, ahubwo jewe kubera kunyizera nje nkakubwira ati mvuye muri ibi, wowe ubwawe uhita wumva ko ari byo mvuyemo. Ubwo ntiwumva ko harimo akantu kari karamaze kwinjira muri Shutella ko kuba yaragutakarije icyizere utari bwumenye? ibyo byose birashoboka kuko urumva kugira ngo hagere kuri rya dogre nuko muri we hariho ikintu yari yaramaze gutakaza. Nibaza ko iyo cyacishura cyane. Wavuze rero ngo urukundo rwanyu ruko rwigisha abantu benshi, urashobora kumbwira ni kihe kintu yoba yari yatakaje kugira ngo ico kintu kigire uwundi muntu gifashije nawe ntazogwe muri iryo kosa ngo bitume urukundo rwe rwononeka? Nuko yari yatakaje icyizere. Ico cyizere ko ari ikintu cyavuye ko kugira ngo agitakaze, nico nshaka ico cyavuye. Bon icyo cyavuye ko ni vya bindi usanga mu rukundo habutuye rero ugasanga umuntu yatanguye guhinduka, Jean ugasanga nta communication iri kwirabaho ikwiye, donc hariko harabaho n'abandi bazana amajambo kuko muri we hariho n'abandi bantu bari kwarazana amajambo menshi. Rero byo byose bice bikubitanako muri batangura kumva yuko hariho iyindi confiance kanaka agomba gutakaza. Donc novuga ko urukundo ni babiri, ntukareke ko abantu babinjiriramwo canke bazana amajambo, kandi hakwiye kuba communication de plus. Iyo imaze gutakara harabaho ikintu satani atera kabinjirizamo. Mu majambo make habuze ni habuze communication niyo yatumye biriya vyose satani ashobora kubinjira. Ya ego Shutella, ndakubaza akabazo kamwe, nk'umuntu amaze imyaka 6 akundana n'umuntu, nihe experience ufise mu rukundo? Experience ya mbere no kwizerana nta kindi no gusenga, kuko turi nk'abantu bizeye Imana, si ngombwa yuko dukora ibintu tutabajije Imana. Birivuga ngo abarongo na mwe mwe bana b'Imana. Rero iyo hamaze kuzamo akantu k'umubiri usanga urukora mu buryo bw'umubiri utari mu buryo bw'impemu. Juma jambo navuga sinagiye kuri ijambo ry'Imana, navuze ati ndindirindi confirmation y'Imana kuko bwa mbere yampaye confirmation, sinzi ko mwankurikiranye neza. Muri bino bihe twabayemo kuri je vyabaye nk'ishuro ko vyankuye ku ngazi imwe narindi kumishikana ku rundi rugezo ko gutahura experience z'urukundo. Hajya urukundo ni ingabire iruta izindi, kandi birivuga ngo ngiye umuntu adafise urukundo ngo bameze ngo naho ngo ririmba naho avuga mu ndimi naho gira gute doje mpano zose wozikoresha mu gutagira urukundo byose no gusa gusa. Ni kuvuga yuko urukundo rafise puissance, rafise pouvoir ku mwana w'umuntu. Rero iyo urukundo rutakaye rukagiramo ikibazo, burya n'izindi mpano ziragira ikibazo kidasanzwe, ntari bitasura kugenda neza. Nshatse kuvuga gute, ushobora kuba ukora akazi akariko kose ufise umuntu mukundana, bazi ko yakazi gashobora gufivanya n'ingene habaye agapane mu rukundo, ugasanga ntugitonda ukazi neza, ntukiza gukoresha ibiganiro, ntukigira ikintu cumvira abantu bivanye nuko donc urukora remerwa n'urukundo muri wewe. Ubwo urukundo nago rumeze neza naho rutuma mwubaka ama building, donc ama building akomeye cyane, mwubaka ibintu binini ya cyane bifasha n'abantu benshi. Je novuga yuko narahakuye leçon nini ya cyane, kuko jewe nakubwiye ko ndumuntu ntekereje kandi ngira silence gose ibintu bincanze mu mutwe kugira ngo ndafreshise canke ndabitumbereze neza. Rero muri silence yanje Stine yamuteye kuja ku marezo social, cyo bituma bijya ibintu byose bishika. Mugana igituma ico byanyigishije nanje byanyeretse ko nkunda. Ushobora kubona umenga abantu ushobora umenga sivyo, ariko nari jambo ryacu nyigisha mu migani rivuga ngo umugore w'ubwenge arinda urugo rwiwe, ngo umugore w'igifu no hasambura urugo rwiwe. Narabonye yuko malgré tout ashobora no kugwanira agaciro k'ivyiwe aciye mu nzira zose zishoboka mugabo kugira ngo agarukane ico umutima wiwe ushaka. Abantu bashobora kubona nk'ikosa kuri bo, ariko je kuri jewe byaranyigishije cyane, kandi rero n'abantu bambwiye ati vraiment zikora umuntu nyandike ari mu Japo muri Japo yitwa Moise mukozi w'Imana, ambwira ngo shitari rya mwana mukunde sura umukunde, kuko biragoye habona umukobwa gukunda kujya byashaka genda kurera ku marezo social uko
cyumvanje kagatima kakera karagarutse nambwe kumukunda cyane ya navuga yuko iyo ukazobona umuntu agukunda atacafatiyeko ukazobona umuntu akwitangira akemera gutakaza icubahiro ciwe kubwawe uramukunda n'ubuzima bwawe bwose byanteye kumukunda cyane numva ati ibintu byaranyigishije bishikana ku rundi rugezo rwo gutahura yuko nigihe no bandi kumfiro nigihe no bandi DJ nyene ntari jenya ariko mfise undi muntu ari hafi yanje mu majambo make yarakuremye mu icizere ego apana nenda mfite icizere ahubwo vyavuye kuri step narindiko biduga ku rundi rugezo shutera tutabeshanye Stine muri irya mise nta cizere warumufitiye kubera ko unarubise uvuga ngo yagiye kwiriza kuri rezo sociaux ngo nsobanurira ni gute umuntu wamunode kuri telefone ukamubura hama ukaza umubona sohotse muri hotel ubu kano kanya ndizera neza ko boyfriend wanje yomba nasohotse mu hotel naho no banage ntamumenyesheje niyo nyumvira yuko hari ikintu mvuye gukora nubwo nosohokana n'undi muhongo ashobora no kumbona akavuga wabwira n'umuntu bariko baravugana ibintu bisanzwe iyo umuntu akubonye mu kintu uvuye mu hotel uri kumwe n'umuhungu agaca aminding akabikomeza cyane uwo muntu aba hari akantu nta cizera bagufitiye ndamufitiye icizere gusa hari utuntu twabaye tutari tumeze neza nk'umuntu ukunda cyane d'abord harabaye gufuha si gutakaza icizere narafushe cyane ko narabona ko sinda bimuziko kandi bino bintu bege mubona byagiye kuba expose hanze byatanguye kera abantu bazi evenement twakoze The Voice Gospel Demonstration ivyo vyabaye avant The Voice mugo cyangwa sinobishura kubicanga niki ndiko ndakora reka manze ndindire nzuca bigeruka ko après evenement ku vyaca impertiriba kuko namaze gupangirwa neza rero après evenement le 11 octobre none agende wabo shitseyo bivanye n'ivyo nacenda humvira cyo bituma rero nanje umutima ubashoke cyane tevuga yuko natakajije Christine ariko amajambo nivyo nabonye vyatumye umutima wanje ubabara cyo bituma nanje fata ingingo yo kunuma kwanje cha ndahora nigira ku kazi ruguru ma telefone ndazimya mugo nja ku yindi WhatsApp ntihari bwamye ko nakoresheje yindi yanga mbona abajunisi ban telefone ngo umwana urukura muri za ngo ku marezo sociaux iki naje umutima gumusimba ko narinzi kwa nkunda vraiment ngwanje bati muganda kene kwenye kuri nace mvuga ati nari munace mbya ati ndakene tuvugane imbere yuko donc mbandanye izindi step umuco kuri byo bintu mbwiye mugo sinasaka byo kuvugana nawe mugo par après maze gura na prophète yaranyigishije arambwira ati no bituza kumukunda kandi mugirira icizere ko nimbere karavuga bino bintu ko arabamarira menshi gihe ntari bwigire mbona asumba ajya mwabonye kuri kamera uwo munsi arabamarira menshi biratuma nanje ngira umutima kigumba no kumva umutima wo gukunda kubara tugishikara mbye muramutse birananira kumuramutse mugabo ushitera umukozi w'Imana sindisha vu muramutse ndamuramutse mugo shaka ndakubwira igihe ukunda umuntu kumufuhira sica igihe ukunda umuntu kumufuhira sica ko n'Imana bwayo iradufuhira Imana bwayo iradufuhira abantu benshi barabaje bati none ko babitwaye kuri rezo sociaux kandi tukaba tuzi yuko abo bakozi b'Imana ahantu hose ari ingene yambaye ivyo avuga ikintu cyose akora kiba ari ikintu cama imbuto ku bantu baba bari hanze bamukurikirana mwebwe bijya mwakoze kuko mwaragiye kuri televiziyo irenga imwe byo bavyafashije iki abantu bariko barabaraba nikibura kuko après cela bimaze kugishika kuri etape hari abantu bantelefone benshi barambwira shutera urafise experience muri ivyo bintu je nari kugira mariage muri December urukundo gwahagaze ubundi ati nanje umukobwa namufashije agenda hanze ndatanga amafaranga yanje urukundo gwahagaze umfashe mu byo ndazi urafise mu burambe muri ivyo bintu narabonye vyagushikiye kandi impanuro nabahaye je suis sûr certain ko zirafasha kandi bakora zigendera ko ndiko nuva témoignage numva ngo nta kintu kibera ubusa kiba gifise impamvu kuri je nakubwiye ko vyankwe ku rugezo rumwe kuri step imwe bishikana ku indi step yo gukunda navuga yuko ivanye nadire nihaye muri trajet rukundo reka mvuge ati jewe urugo kugira mariage kubana n'umuntu mu nzu cyo gikomeye cyane no kumenya ingene ubana n'umuntu muri trajet muri kumwe kuko hajya muri trajet ntuza kubona ivyo muzobana n'umuntu mu rukundo ashobora kugisha bimwe akazogiye expose mu rukundo mugabo hariho kwihangana gusumbirije gusumba kuba mubanye mu rugo je navuga ko urugo ndarurimwo usivye yuko utabana n'umugore mu bien sûr shaka uzovyereka abantu ko
tubanye mugabo ibintu ma communication y'ubuzima niwe tuyakorana kurondera amafaranga agize idiri nk'ini niwe dukominikana no muhanuzi wanje wa hafi mpanuza urumva no mu rugo umuntu wa mbere wo guhanuza n'umudamu wawe donc bimpicizere yuko twashika mu rugo ibintu bizo ari vyiza cyane gusumba rero novuga yuko vyarankwiye ku rugezo rumwe nishikana ku rundi rugezo usibye yuko ntashaka kuri etape yo kuba tubarana mu gitanda kimwe tubana tuja muri douche tuvuga turi kumwe bijya abandi donc bari mu rukundo baba bakora mugabo jewe mu mutima wanje ndumva nemezwa yuko mu rukundo I'm full of donc abunda tuje amena tuja musozero y'ikiganiro cacu